procureur yapfuye gushika ubwo nyene acavuga ngo uwo muntu narekugwe ya manda iraheze iratabugwa. Uwo mukenyezi pour le moment atubwira ngo mu gihugu cy'u Burundi ntazopfa yarafunzwe, mu gihe abatwara amaparike aribo bakiyatwara ntazopfa yarafunzwe. Banyakubaho dusaba yuko tworenganurwa kuko twararenganijwe. Murakoze. Imiliyoni zirenga 300 abene gihugu kandi nuba kavuga ngo umugambi wo kwiba ntazowuhagarika kuko arafise abamuproteja. Turasavye ubutungane nukuri inzira iratwishe abana bacu ntibakiciga turamerewe nabi ubutungane budutunganirize. Murakoze. Ikibazo bacumbi Eric Uwimana nkaba n'umwigisha muri za kaminuza. Hanyuma jewe nagomba mbaze ibibazo nka bitatu bimwe oya twavuze bivanye yuko nta urenza ibibazo bibiri ntaco nta kibazo munyarutse kandi mu majambo make. Yego reka ngerageze ndeka ikibazo cya mbere ndakigerageze kukirabisha kubijanye n'uburimyi n'ubworozi. Uno munsi nyene icubara umukuru w'igihugu yatubwiye yuko dutegereza kuranforsa agriculture. Ndagwanda baze abajejwe nga abaserukiye ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi n'idukikije batubwire ko afise politique sectorielle. Aho ndayejeje mugabo mwico kintu ndakirabishe ko nuko mvuga nti uno munsi nkini nkaho nyene sikibazo kimwe. Uno munsi on a donné des exceptions kubijanye nuko bategeza kubaga inka. Mu bisanzwe nagomba baze uno munsi ko batanze ama exception hamwe kugira abagwara leta y'u Burundi izokwasima kuizokurikira. Hanyuma nagomba kubikurikira kubikurikira ngo bavuge kujanye n'ubutungane kuko uno munsi numvise yuko ubutungane ntibwakurikijwe. Je mvuga ikibazo specifique kiri sensible ngoma ndakivuge hanyuma ibizokurikira nimuze mu mbase. Ngoma mvuga ikibazo cy'ikabarore. Ikabarore uno munsi twimba ubutare. Ubwo butare twimba barashinga abantu benshi cyane. Uno munsi benshi bafise ingorane. Je mvuge ikabarore. Hari abantu maze imyaka irenga 10 bimba ubutare kabarore ugasanga umugabo umwe nashaka kwigura ipantaro cyangwa kugurira ipantaro umugore n'umwana cyangwa se umwana mu ishuri. Hanyuma rero no munsi ikibazo gihari nuko hari abantu uno munsi bajyamye ngaho mu mpimba bazize yuko banse kudandaza amatongo yabo ku societe yimbubwo butare. Uno munsi barenga mu mpimba amadosiyo yabo kumbo ntayo banafise bamwe ariko no munsi barenga mu mpimba kirababaje kubona umuntu afungwa kubera yuko yatse kudandaza ngo giwe kubera bamubwira ati ntaguhayaya utemeye baragufunga. Usaba iki rero? Nsaba yuko abo bantu barimwe abantu bikabarore bose amadosiyo bayumviriza umwe ku wundi. Murakoze cyane. Nkaba ndacerekereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Nyakubahwa mukuru w'igihugu ciza cyacu c'u Burundi yama yavuze amajambo meza cyane kandi aturyohera kandi arimo n'impanuro. Aha tubarira ati mwabakozi ba leta kirazira kuguma muri ivyo bisagara bamuja mu mitumbi wanyu muteze imbere aho muvuka. Akongera akavuga ati umukozi wa leta ntazopfa ateye imbere yishinga kajya kazi konyene atiyungunganya. Aha rero igituma mvuze ibi mvugira uruhande rw'abantu benshi aho uzosanga umukozi akora mu bushikiranje bw'amagara y'abantu avuka nk'imakamba ugasanga akora mu Kirundo yasaba mitasyo kugira yegera aje guteza imbere iwabo muri ubwo bushikiranganje ntibatwemerere. Ugasanga nk'umupfasoni amaze imyaka 6 n'irenga canke 8 canke 10 akora nk'imuyinga mugo umuryango wiwe uri mu Cibitoki ca Rugombo mu gihe azoja kora uwo muryango urimo umugabo wiwe n'abana azobanza kugira urugendo ruca ngaha mpaka gaca kuri Shanike mwumvirize kagashara kiwe aho gaherera. Ico musaba rero dusaba rero yuko botwemerera yuko
mutation zoboneka mu gihe batwumvirije mu ngorane dufise. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Murabona iki kiza cateye ibitungwa, harabaye amashirahamwe baronse ibitungwa. Ivyo bitungwa rero byarahuye n'isanganya ry'iki kiza. None nta kuntu leta yofasha igashumbusha abo bantu bagize iyo ngorane mu gihe ico kiza coba cagabanutse. Murakoze. Isa ariko imbere ya byose yuko nobaza ibibazo nashaka me ubutumwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu kugira aze kubudushikanira. Twe muri intara yacu ya Ngozi turafite ibibazo kandi birenze kandi ibyo mwibonera. Hari ikintu gikomeye cyane iyo hadutse ikibazo bagira umuzingi bakagukina kugira bize kwigira imbere ntibikunde wowe ukaza gushika bagucafuje, ariko twizere ko nyakubahura amatari wacu ngaha ibyo wonya baheruka kudushikiriza atazobikora ko vyadushike dufite ibyemezo ngaha. Aya madosiye mu mona afise ngaha yose nayakuye muri kurudapere ku bwenge bw'ikinyororo, nta rupapuro na rumwe nari mfise. Ari naco gituma nateguye impapuro umuvugizi n'ubundi nasozemo ngaha aze kumpera umukuru w'igihugu arabaka kamara amazi. Hanyuma icyo nagomba kubaza ikibazo cya mbere cy'amakoperative ngaha mu vyegwa ndacerekeza ku mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, harimo n'ubutungane, harimo n'umutekano. Twariyegeranije umutahe wacu barawurotira itariki 16 2019 ni vya kera, ari wa muzingi twababwira. Kandi azi nyakubaha umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano twaravuganye keshi naho bitakunze ko hagira icyo mfashwa. Iyo koperative niba banywanyi 353 barubakiwe manyanja, bararosa amafi n'inkoko, ibyo byose byapakiwe. Harimo umugenzi w'umukuru w'igihugu yitwa Nimbona Jean Pierre, mwese muramuzi. Hariho uwo bita Ndayize Emmanuel, bakoresheje akagwi abanywanyi bose barabakumira gushika naho ibyo bintu byose gushikisa atakintu na kimwe gihari naho muhashika, byose barabiriye, nta munywanyi n'umwe azi ikintu na kimwe. Kireza nukuvuga ko babatwaye umwimbu wanyu byose bararovye, inkoko byose baratwara n'amagi, nta kintu na kimwe twigeze turonka umunywanyi. Uno munsi rero musabiki ndacabandanya gatoya kw'ico kibazo nyene. Oya niturondogore cyane. Niturondogora hari amanyanja yimbwe na leta ni cyaba abandi nyene, hari amanyanja yimbwe na leta. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi barabizi, yimbwa musi y'isoko yo mu vyegwa batanze imiliyoni 54, abanywanyi bahembwa imiliyoni 15,500. Obeyeri yatwara imiliyoni 10, nuno musi Obeyeri yacatwishuza umuliyoni urengako wishuza abanywanyi. Ayo mafaranga yose yatwaye babandi nyene. Hakogwa iki rero? Icokogwa nuko umutekano udakwiye mu banywanyi, batureke twegeranye ivyegeranyo tuje mu butungane tubwiture, kandi mwebwe abubahwa munadufashe iki kibazo mugishire mu minwe kugira iterabwoba rigabanuke. Tubasabe mabereke umuhanuzi w'umukuru w'igihugu, musigurira neza iyo dossier yanyu, mumereke nayo madosiye kugira ngo bazobashikanire metode nkabamba ngaha Ingozi umutumba Gisagara. Je rero ikibazo canje ni cyabeshi abo turi kumwe ngira n'abapfuye. Twebwe twaraburanye urubanza kuva muri sentare y'intango gushika muri sentare Rukoko Mario RTS. Ururaba ntabanduka baradushikiriza amatongo turayashikira, tuyarimiye imyaka 3. Abantu baguriye uyo muntu twatsinze baca barayigarura n'uburimbi bwose bararandagura barakuramwo baca barayigarurira. Tukiriko turabibaza turabikurikirana, abategetsi bino baragarutse barahadushikiriza, bamaze kuhadushikiriza n'ubundi barongeye barahigarurira ku buryo bw'uko abo bantu baca biruka ibujumbura. Birutse ibujumbura, nyakubahwa umukuru w'igihugu yaravuze yuko twoza ibyo bintu turabijyaniwe, ariko ku nguvu abo bantu bafise narajyanye dosiye ntiyarenze urupangu rwa Ntare kuva mu kwa kabiri gushika uno munsi, mu kwa kabiri itariki 10 gushika uno munsi nta nyinshi twigeze turonka, kandi ayo matongo n'ubu arimwe abo bantu. Ikibazo cya kabiri ayo matongo ari hehe yigaruriwe n'abandi? Ayo matongo ari ngaha ku Gisagara
yigaruriwe n'uwitwa Gisagara ni muri commune Ngozi, yigaruriwe n'uwitwa Mashini, n'uwitwa Barutwa nayo, hamwe na Gustave w'umucamanza ngaho, hakaba n'uwundi yitwa Etienne, hakaba n'uwundi ntazi zina mugabo wewe abikurikiranira muri abo bantu. Ico rero ikibazo cya kabiri ndagicerekeza ku muvugizi. Kuri iki kibazo ca mbere namwebwe twobasaba yuko mwosigura ido nido by'uru rubanza mukabisigurira umuhanuzi w'umukuru w'igihugu ajejwe ivy'ubutungane. Ikibazo cya kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'umushikiranganje w'ubutungane. Nyakuba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane je warampaye ikete rivuga yuko uwo natsinze ashiraho intahe zashize mu rubanza yari yashingishije rusambura canke rusubiramwo imanza zabaye. Mugabo nyakuba mushikiranganje warongeye umikete rica rivuga ko natswe ivyo nyene natsindiye ahubwo nkatangura kuburana nabo bantu baguriye uwo muntu. Nkaba mvuga uru rubanza nyakuba mushikiranganje ndaruburanye imyaka 23 kuva turi abana. Uno munsi twari tugize amahirwe turarushikira mugabo twagiye tubona iryo kete ngo nituburane ntabo bantu. Abo bantu baguriye uwo twatsinze, inzego zose zino zaraje ziratwumvikanisha nyimba badakeneye kutuvira muri iyo mirima batugurire aho hantu twatoranye. Nimba badakeneye kutuviramwo mambe kutugurira nibatuviremo na cyane kuko sentare zagenda zivuga ati tora hagaragara metode kugira bizoborohere. Twe twatoye hagaragara. Murakoze tukaba dusabanya kuba mushikiranganje yuko iryo kete naho rishinye kigikumu cyawe twe nitwibaza kari warikoze kuko hari abantu bariko barakorana n'aba bakose bawe kandi bakorana n'ivyo bihangange tuburana. Nico nyakubaha mushikiranganje nasaba. Murakoze. Urakoze bakiri wanyu. Abandi turabahamagara umwanya ni waboneka. Nitwa Nizo Moza Paterne, nsanzwe ndumwigisha. Tugitangura akazi jena nize NS muri cycle ya mbere y'imyaka 3 cyo kimwe n'abandi bari bize IPA imyaka 3. Ico gihe badusaba yuko tuce tubanza kuja ku kazi kugira ngo dusayirize kubera haraboneka ubukene bw'abigisha mu mashuri. Hanyuma inyuma yaho twarashoboye gusubirayo turiga iyindi myaka 2 turonka licence agrégée. Ariko icyagiye kutubabaza nuko hageze ko tujya kudepoza iyo diplome supérieure batangiye kuduterekana gushika naho mu minsi yeze batwandikiye amakete atubwira ngo votre demande a retenu notre attention, donc baradutahura ngo néanmoins le budget en cours d'exécution n'a pas prévu la régularisation de tel cas. Bisiguye ngo ntabwo mu ntunganye y'ubutunzi bari bafise ntibari baratwiyumviriyeko. Rero ubushize mu itariki 13 zo kwa kane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ari mu Ruyigi batoyi bacu bari twiganye muri cycle ya mbere imyaka 3 ariko bagakora formation complémentaire bo barashoboye kumwitura baramubwira kuko twaraturonka makete amwe tubwira ko robije na pas prévu la régularisation de nos cas. Bobo umukuru w'igihugu yaciye abemera ko botunganirizwa mbere ku itariki 17 zo kwa gatandatu. Chef du cabinet civil muri présidence acasaba yuko bo batunganiriza bakabagira amaliste n'ingoga kugira ngo babe regularize mu vyabo. Rero natwe twagomba dusabe kubera turi muri leta mvyeyi itagira umwana n'ikinono. Turi abantu badashikana 30 mu Burundi bwose tumaze gutorokana ubu tugeze ku 22 kandi no kugira hiyongere kumwe habanza kurondeza cyane kubera abenshi mo twara twigana baratunganirijwe. Musaba rero ko bakira kuri diplome y'igice ca kabiri. Yego kandi ico kibazo tugishikiriza umuvugizi w'umukuru w'igihugu kugira ngo atubwire se Barundi yatunganirije batoyi bacu natwe adushire mu bandi ubwo buzaba butumbaye ubutungane. Murakoze. Ni mu bibature kandi ndabona n'ubundi bari ngaho kuko n'ubundi naho mwovuga kuri micro ikiza gukurikira no kubaza kwakira mu madosiye yanyu. Mutekane rero muje mu bibanza mwicare hanyuma abo dukorana baze babakire ibindi vyose bizokurikira hanyuma. Murakoze. Ngamenshi aravuga kandi ko igihe cyose bamufunze yaciye arekugwa ngo n'amategeko avuye hejuru.
mu byo yavuze ntiyavuze uwo muntu ingene yitwa, ntiyatubwiye inimero ya dosiye. Nashaka ndamusabe ko ikino kiganiro giheze acaza kuza andabe abimbwire byose ndavyandike, hanyuma koko nzoce mbaza numve ko ivyo yavuze ari vyo. Nagira nce nishura n'ikibazo ca Uwimana Eric yavuze ko avuze amatongo ikabarore aho bimba ubutare hoba hari abagize yuko banse kugurisha amatongo yabo na mwene ishirahamwe. Acavuga ko bose baryamye ngaho mu bohero rya Ngozi, ariko nabo nyene niko vyagenze, ntiyavuze abo bantu abari bo na numero y'amadosiye yabo. Nawe namusaba ko ikiganiro kiheze tuze kubonana abimbwire vyose, nanje mbaze koko ko ivyo bavuga ari vyo, hama ibibazo vyabo bitorerwa inyishu. Murakoze. Iyo abantu basaba akazi bavuga bati kampaho kari gusa, ico gihe bamaze kugashikamwo bagaca bavuga bati haheze iminsi burya dukorera kure. Nico gituma izo mitasi ariko aravuga benshi baca bandikira amakete ubushikiranganje basaba amamitasiyo. Imitasiyo rero ziratangwa mu gihe umuntu ashikiriza imvo zumvikana, ariko kubera ico kibazo camaze kuba nk'uko yari karakivuga, nico gituma haraheze imyaka 5 kugira ngo izo ngorane zigabanuke. Murazi yuko uko umwaka utashe ubushikiranganje burekurirwa gutanga akazi. Intumbero leta yacitanga kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke nuko abantu batanga amadosiye mu ntara iwabo aho bavuka kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke. Jiriberi rero nibaza yuko ntiyofata ikibazo rero muri bwinshi muri ibyo yashikirije, niyaba nawene afise ije ashikiriza ndamusaba zaze mu bushikiranganje aturabe turumvikane turabe neza imvo ariko arashikiriza ko zifashe. Murakoze. Murakoze. Mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Murakoze kandi nkashimira n'uyu mwene gihugu yabajije ico kibazo, nikazo ciza cyane kubijanye n'ababuze ivyo bitungwa. Ico twovuga no kuremesha aborozi bayibuze, tubabwira kandi yuko leta mvyeyi kandi nkozi atakitazokora kugira ngo ishobore kubashigikira biciye cyane cyane muri rwarunani rw'abasangiye urugendo mu iterambere mu guhanahana ibitungwa. Murakoze. Yagiriye ko uwitwa Eric avuga ati bega abo mwemereye kubaga tumuzokwasima ingorane zizoza mu nyuma. Ego ico kibazo yakibajije nivyo, ico twovuga no guhumuriza bariko batwumviriza ku bashoboye kuronswa uruhusha rwo kubaga ibitungwa n'uruhusha rudasanzwe. Hariho abahinga babikurikiranye, abahinga bajejwe amagara y'ibitungwa, nta nkeka rero bogira abahinga bashe kubikurikirana nta ngorane zirimwo. Murakoze cyane. Akazina ni Libore Bigirimana, ariko nibutse yuko ico kibazo cari cabajijwe umuvugizi wa nyene icubahiro mukuru w'igihugu, ariko ko mu binsavye na jewe ndafise ico no bivuga ko twibukanye yuko mu kwezi kwa gatanu umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu nama yagirishije abajejwe ubuzi mu ntara ya Kirundo yaragarutse ku kibazo kijanye n'ico bita régularisation administrative pécuniaire, no kuvuga guha agaciro diplome umuntu yaciye yayironse yarabanje gukora akazi. Yaramenyesheje neza yuko guha agaciro iyo mpamyabushobozi waronse inyuma yaho wari watanguye akazi atari ibintu bica biba ubwo nyene mu gihe uvuye kw'ishure. Kubera iki? Kenshi usanga mu mahera ategekanywa kugira ngo
ahembe abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi na cane cane abigisha usanga hariho uko aba yateguwe. Rero mu gihe haciye haza abandi bati tuvuye ku ishure none twagomba yuko duca tubaha ino mpamyabushobozi kugira ngo tuyikorereko hanyuma twongere tuyihembegwe, nibaza yuko baba banyarukije. Mu bisanzwe rero twabamenyesha yuko nk'uko uwabajije ikibazo yabimenyesheje, nivyo koko ubushikiranganji bwararonse ugwete ruvuye kwa nyakubahwa umunyamabanga mwishikira mu biro kwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu, rusaba neza yuko ubushikiranganji bwotunganiriza abo bantu bize kuri NS imyaka 2 yongera kuri 3 bari bize. Ubushikiranganji rero no bamenyesha yuko bwaciye bwihutira gukorana n'abayobozi b'inyigisho mu maprovince atandukanye kugira begeranye igitigiri kanuni c'abo bantu barabwa n'ico kibazo. Rero kugeza uno mwanya ndiko ndabashikiririza ko ano makuru no bamenyeshe yuko igikorwa twatumwe biciye muri iryo kete rya nyakubahwa umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ko twabikoze, nkaca nsaba nti abarabwa n'ico kibazo bose borindira kumbure mu misi iza bazoronka umuco ukwiye dufatiye kuvyo bashikirije n'impungenge boba bafise. Murakoze. Jewe ikibazo mfise ni cy'umutekano muke mfise. Je naragiye kubaka hama ndapfakara candagaruka musaza wanje aranyubakira. Uwo musaza wanje amaze kunyubakira yarapfuye asiga umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu yavutse ariho ndi nahaje muri 2001. Uwo mwana rero amaze gukura nyina akamugisha inama ati turagurisha itongo twirira, kubera twavukana turi abakobwa 6 n'uwo muhungu umwe, ngo ubwo bukobwa nta jambo bufise. Burya rero twaramwitwariye ku mutumba turamutsinda, bagize ngo basature nyina ararahira, baca baratwandikira tuja muri sentare naho turamutsinda, aca aragunguruza aruzana mwiyo y'igihugu. Mukuruzana rero kwari kugira arondera uburyo bwo kunyica ngo nopfa ngo abo bene wacu bo bahako kava indimi. Mu bisanzwe yarazanye amagerenade barayamufatana, yahitiye apfunzwe, hama rero baramupfungura. Ngo rubanza rumaze gucibwa n'ubundi tumutsinze sentare yaragira satura, aca ararahira ngo ntiyaburanye ngo kwera yarapfunzwe arusubirishamo, n'ubundi twaramutsinze, n'ubundi aca aragunguruza ngo n'amahera twatanze. Aho hose rero bwari kubwigenge bwo kugira ngo anyice. Sinoja kwahira agatungwa mu murima, sinoja gusoroma ndi jenyene, ahari hose agendana imbugito. Kurya rero Consolati, ikibazo cawe cumviswe, ariko dusaba bariko barabafasha babereke umuhanuzi mwo kwitura mumubwire vyose ido nido n'ingene bimeze naho bishise uno musi. Murakoze. Ego. Oya wa kabiri. Jewe nitwanya benda Moise. Kubusanzwe ingingo y'umukuru w'igihugu nimero 100 agakwego ubusa 41 yo kuwa 5 ntwarane 2021 yagiriye ikigongwe abanyororo na cane cane abarekuwe barataha acatanga nica kane c'umunyororo umwe wese yaramaze gukora. Hama rero natwe kiraturaba cyo kigongwe umufungwa wacu yarafu afunzwe aho kumushira ku cakane ngo bamurekure, ahubwo baciye bamukura ku myaka 10 bamushira ku myaka 20. Neza na neza yari kurekugwa, yafunzwe itariki 10 z'ukwezi kwa 3 mu 2014. Neza na neza yari kurekugwa itariki 9 z'ukwezi kwa 3 mu 2019. N'ubu raracari mu ibohero. Twasaba rero
mudutunganirize na cane cane ko umukuru w'igihugu yavuze yabwiye abarundi yuko abantu ari ukugabanwa mu mabohero na cane cane ko harimwo ababa bakiri bato na cane cane ko n'uwo mufungwa wacu niyo nkuru Jerome asanzwe akiri na muto yorekugwa akaja gukora ibikorwa vyoteza imbere igihugu. Murakoze ikibazo cyawe bacumvise. Kanyami komine n'intara ya Ngozi. Jewe ikibazo canje ndacerekeza ku mushikiranganje w'ubutungane. Twe dufise urubanza twaburanye itongo ry'umuryango kuva muri sentare y'intango kugera muri Cour suprême. Ayo Cour suprême ntiyaruhinduye yarungitse muri grande instance kugira barukurikize. Hageze kurukurikiza baraduhaye itongo rigaragara ahantu hari amazu abantu baguriye uwo twatsinze babaha amezi 6 kugira bazobe bunguruje. Aho hari kuva mu 2004 itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Kuva ico gihe urubanza kubera ari ahantu haryoshe uwarukorakora wese yarajya nta kintu na kimwe bigeze batumarira. Mfise ivyegeranyo bitanu by'ico gibiringo baza barabaha kugira bazobe bavuye mu itongo. Mfise amakete hafi 16 avuga ko sentare izoza guhera hezi kurikizwa ry'urubanza. Mugabe jo bundi twaguye mu gahundwe kuko baraje kudushikiriza baca bavuga yuko batosambura amazu baturungika kumvikana kugira abo bantu bahubatse tubarihe amafaranga mu gaciro amafaranga angana n'ibikoresho bahubakishije. Ivyo twebwe tubirindire kwera babahaye amezi 6 kandi ari president wa grande instance na president wa cour d'appel bari babidufashije mu kugira urwo rubanza turaye ko gova mu nzira baca bacinkerera mucamo basubira kwa president wa cour d'appel aca dutuma ko tubwira ngo arabugururira ayo mazu ngo kubera ngo telefone ivuye hejuru. Twe twumvisa tubwiye guco twaciye twandikira umushikiranganje w'ubutungane kuva mu kwezi kw'icenda mu 2019 inyishu ntitwayironse. Aho urumva ko babugururiye ubu noneho barariye n'uwundi muntu ngo w'igihangange wewe ngira nubari ko arubaka. Ejo bundi twarasubire n'ubundi twandikira kandi umushikiranganje w'ubutungane twongera twibusana rya kete risanzweyo yuko yoduhagarikira ako karenganya. Murakoze. Bavyumvise murakoze. Yego. Nababwiye yuko baza kwitura abahanuzi bari hajya ariko uko bigenda kose birumvikana ko mu bushikiranganje bujejwe indero babifise nk'umuco cyane kurusha mu biro vy'umukuru w'igihugu uko n'igihe tuzovyakira turiko turavyiga abahinga bazobiraba cyane cyane mu bushikiranganje bakurikirana ivy'indero ni abafise umuco ashobora kubaha kano kanya. Akoze ko mpijambo nyakubahwa muvugizi wanye nico bahera umukuru w'igihugu ego nkuko mwabivuze kandi mwabisavye jewe nagomba kumenyesha yuko nkuko nari nabivuze abarabwa n'iyi regularisation administrative pécuniaire bize ENS na IPEA yuko umushikiranganje yamaze gushikiriza inyishu yifatigije ku ikete nyakubahwa umuyobozi mwishikira mu biro kwa nyiricubahiro mukuru w'igihugu yamurungikiye no kuvuga yuko ivyo bamusavye mu ikete yaramaze kubishikiriza nk'inyishu. Ikijanye no wabajije ati twarize turashikiriza memoire zacu ati haraciye imyaka myinshi tutarabona impamya bushobozi ati mbere harimwo na bamwe bazohava bapfa batarabona izo mpamya bushobozi twagomba kubaremesha tubamenyesha yuko umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yumvise uwo mwitwarariko wabize haba ENS canke kaminuza y'u Burundi no kuvuga yuko yaciye atanga isango ahimiriza abayoboye kaminuza y'u Burundi n'ishure nderabigisha ENS yuko bitarenze mu kwezi kwa kabiri k'umwaka turimwo bobaye bitunganije kugira ngo impamya bushobozi zose zishoboka zishobore kuba zaronse imikono banyenezo bashobore no kuza kuzitora
muti none bigezehe uno musi. Muri uno mwanya turiko turavuganira ko nabamenyesha neza yuko abarongoye kaminuza y'u Burundi n'ishure nderabigisha rya NS yuko bashoboye kwitunganya, nkabamenyesha neza yuko uno musi nko kwishure nderabigisha NS hasinywe haremezwa ni diplome zingana 6,464, ariko uri kuraba umurindi w'abaza kuzitora tukaba tumaze kuronka abantu bangana 581 bamaze kuza kuzitora. Murumva yuko arakanya keza ko gusaba ahubwo abaciye kuri iryo shure yuko bokwihuta kugenda gutora amadiplome yabo, kiretse kandi yuko bashobora kuja ku rubuga ntangazamakuru rwa NS bagashobora kuraba yuko bari mu gitigiri c'abashoboye kwigirwa neza no gusinyirwa ayo madiplome. Ivyo ndabivuga uko kubera iki? Kubera hariho n'ubu abo twasanze batari bake bafise amadosiye atuzuye, usanga abura runo rupapuro canke ruriya, bisaba yuko bocayo bakarushikana, hanyuma izo diplome nkenyi zisigaye zitarashigwa ku mukono zigashigwa ku mukono, hanyuma banyenezo bakazitora. Nko kuri universite kandi y'u Burundi turamenyesha yuko hari amadiplome angana 6,464 nahone zasinywe zitarashobora gutorwa na banyenezo. Nahone n'akanya keza ko gusaba abaciye kuri iyo kaminuza batararonka diplome yuko bocayo bakazitora. Ku kijanye n'ico yise formation ya master complémentaire, ahanagira ndamubwire yuko iyo formation ntayizobaho. Muti kubera iki? Ushaka uno musi kuja kubandaniriza kugira ngo azoje guca idiplome ya master, arakurikirana neza ku maradiyo. Kaminuza y'u Burundi yama yashikirije amatangazo buri gihe yerekana yuko yuguruye itanze akanya kabagomba kwiyandikisha kugira ngo bakore ikibazo bashobore guca baja mu bisata bitandukanye bitunganya inyigisho zishikana kuri urwo rupapuro rwa master. Aha nahone twasaba yuko ababikeneye boza barakurikirana iradiyo buri gihe na gihe, bakurikirana n'amakomunike ahaca, kugira ngo ejo bagasaba yuko hari abaja kwiyandikisha kugira bakore ikibazo, kugira ngo bashobore gukurikirana izo programa zishikana kuri urwo rupapuro rw'umutsindo bita master, yuko boba baramera amagabo, kuko abaja guca urwo rupapuro ntituraba ngo bavuye muri NS canke IPEA, ahubwo tugomba yuko hajaho uwari we wese yakoze ikibazo yabishoboye agashobora gukurikirana izo nyigisho, hanyuma agaca aronka urwo rupapuro rw'umutsindo bita master. Murakoze.